ijambo ry'Imana nukuri turakunda kwiraba mu vyirore, ariko nimuze twirabe mu ijambo. Yakobo yarabivuze ko ijambo ry'Imana ari cirore twirabamwo. Ngo umuntu w'igipfu rero nuwiraba yegera hajya imbere agaca yibagira uko yasa. Ni babandi ijambo ry'Imana baca baryibagira, basoma bakibagira, atani ijambo ry'Imana bafise mu mitima yabo. Abo rero ngo ni bamwe biraba mu cirore bagaca bibagira ukuntu basa, akavyibagira yuko yari yisize nuko atisize. Banyabe ni babandi bavyibuka bati nari nisize, hagera no kurira ugacureka kurira. Ndavyibutsa akamekape gacugira amosozi. Ijambo ry'Imana ni cirore twirabamwo. Ijambo urisomye urabona ukusa, ijambo urisomye urabona ukumeze, ijambo urisomye urabona amarabaga kuri wewe, ukavuga ngo iri jambo ibi bintu umumama yashoboye jewe ntavyo noshobora, jewe byarananiye. Ukabona ivyo ushoboye, ukabona n'ivyo udashoboye. Mu ijambo ry'Imana turiraba. Iyo twiravye rero mu ijambo nuce wibagira, niturigumye muri twebwe. Burya twari dukwiye no kugira exercice. Jewe hari igihe ngira exercice yo gufata ijambo ry'Imana ku mutwe, none ibindi byo ntitubifata ku mutwe. Nkavuga iri jambo rirankoze ku mutima, abakundizwe byawe yo naho no basinziriye ndota abakunda ibyagezwe byawe bagira amahoro menshi kandi nta kibatsitaza bagira. Nkamenya ngo ntegezwa gukunda ibyagezwe kugira ngo sinze ndatsitagurika, amano ntazohere. Abantu bakunda ijambo barama ivyamwa vyiza, nk'abafise imbuto muri bo, nk'abafise ikintu ciza muri bo, nk'abafise umwavu mwiza muri bo. Haleluya.